ndabaramukije mwese ikaze mwaya makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa gatanu ni kwigenekerezo rya 10 mu kakaro umwaka wa 2026 mu gatondo hitezwe ko azokwa kizuba rimwe n'ibicu bike bike mu gihugu cyose ahazoba hakanye gusumba handi azoba ari Ngozi mu ntara ya Butanyerera aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizaba bigera kuri degre Celsius 13. Ku muhingamo naho hitezwe ko hazorangwa ikirere kirimwo ibicu vyinshi imuramvya hamwe n'imwaro mu ntara ya Gitega eka ni Bururi mu ntara ya Burunga. Ahasigaye hazokwaka izuba rimwe n'ibicu bike bike. Ahazoba hashushe gusumba handi azoba ari mu Cibitoke aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri degre Celsius 32. Ejo mu gatondo izuba hagitezwe ko rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga k'iminota 10 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga k'iminota 6 z'umugoroba. Nuko ni hana makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa gatanu agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira naho butaha.